ngo ingamba z'ubwirinzi ni kuri side y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ko zigomba kugumaho kugeza igihe cyose icyitwa FDLR kigomba kugira iki kuvira ucikira. None gakuvuga ngo zigomba kugumaho zavaho mwanza kihari. Nicyo kibazo rero. Higa bavuga ngo niziveho nabo bigwana nabagomba ko zivaho bakagira akantu bakoze. Bega ndakwereke. Ega icyatumye M23 ifata utwo duce. Reka tube turekaga no kuvuga ngo utwo duce ivyo bice kuko ni binini. Urumva? Wa mugano ukuntu turi kuvuga nk'ari uduce umengo n'utuntu twukwicaramwo. Yego. N'agasantimetero habe n'intete ni hanini cyane. Icyatumye M23 ifata aho hantu nukoreyere mahari presence ya FDLR yatumye hahunga abakongomani barenga ibihumbi. Muri presidence ubu barahejeje kuronka ubwene gihugu bwa Kongo n'abakongomani kandi bahejeje kuronka ubwene gihugu bw'abakongomani agatima ntikareka kurebagana bashaka gutera u Rwanda. Ni naco kibazo yaba bari baronse ubwene gihugu bagaca batekereza bakaba abakongomani hari sawa. None ivyo bintu RDF idapimye ADN urabona yuko izo bisepara gute. Ari naco gituma ingingo nziza jewe nabona yari yarakwirukanye. Yego. Kuko wewe barazinanye. Mu Burundi rero nakubwiye ngo mu Burundi niyo bigiye kuba. FDL turiko turaha karibu. Urabona ko nubu banakubwira ko mu kibira haraye hashitse amajana 6 FDL. Barakubwira ko Kayumba Nyamwasa ariwe yaje gufata ntuzeye releve ya commande yo gukomanda dongo iyi coalition ya FDL na za P5 kugira ngo bashobore kuraba ingene dongo no gufatanya na leta ya Gitega na leta ya Kinshasa byensiri kuko inzira basigaye yo gucamwo ni niyo bahanamwo urubibi. Bace baza bongere bagire bimwe bagira mu buseruko bwa Kongo basukirane abakobwa b'abarundi barongogwe na FDLR abakobwa ba FDLR barongogwe n'abarundi kuko burya abanyafrika turi bamwe identité do distingue ku yari umunyarwanda ku yari umurundi ku yari muki kandi none naho mu distinga mariage n'ibintu binasanzwe. Tuje ngaho turire dukoma maruru basukirane abana bakure baje ku mashuri inyuma y'imyaka runaka twisange natwe tumeze nka kujya ko mu buseruko bwa Kongo FDL zarasukiranye n'abarundi. Nimba turindiye yuko bizoba gatogo nk'aka kari mu buseruko bwa Kongo bizodutwara imyaka irenga iyo bitwaye Kongo. Urabona ko n'ubu Kongo ikibazo kitarahera. Yego. Ya nuko. Hanyuma se ukabona kugeza kuri iyi saha bishoboka yuko iz FDL wa mugani niba dukunda kubivuga muri Sisekedi indani harimo aba bantu bamurinda. Urabona mugani kubiziba hari icyo twita kwijishura akabarekura akavuga ati ubwo mu bajere banje barimo reka noneho bose mbakuremo kandi we arabizi aranabazi ariko ashobora kuba atagira iki atabavuga akaba kibatse imbaraye uyu munsi. Ariko nanone bakakubwira ko uko byagenda kose niba u Rwanda ruvuga ko ruza kurobwiriza ariko FDL zarangiye. Vyumvikana ko nimba hafe yirinze ibiganiro vya Doha Washington ntakizowe kimaze. Yego. Vyumvikana ko nimba AFC naniwe kumvikana na ntuze na Kinshasa. Kigali na Kinshasa ntibazoba bumvikanye. Izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na GASARO kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki. Wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagakarizi@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugagakarizi. Buy and ship your dream cars.
nabonye rero ko ngo ingamba z'ubwirinzi ni kuri sayidi y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ko zigomba kugumaho kugeza igihe cyose icyitwa FDLR kigomba kugira iki kuvira ucikira. none kuvuga ngo zigomba kugumaho zavaho umwanzi akihari, nicyo kibazo rero. higa bavuga ngo niziveho nabo bigwana nabagomba ko zivaho bakagira akantu bakoze. Ivyo none wovyumviriza ico kiroroshe, zizova hari uko umwanzi aheze akaburungu hari ibindi nta kindi. Ariko nanone ugasanga umugabo witwa Sekedi birasa naho nicyo twakita pretext, aho bisa naho agaragaza ko impamvu batazikuraho ngaruko M23 yafashe uduce ari byo rejo de nazo mbona bati none se FDLR n'abanyarwanda bamwe basize bakoze iki amahano, sibyo? None ni bya bindi ushaka kugaragaza yuko kuba bari aho ngaho ari M23 ari u Rwanda nyine, bya bindi ahora avuga buri gihe. Ariko ico baramaze kugikemura yuko M23 atakira u Rwanda. Yego, ariko ko mu biganiro vya Doha na hehe yaremeye ko ari abakongomani bafisemwo n'amamatrikire mu gisirikare ca Kongo. Ari naco gituma yemeye kuganira nabo. Juste nicyo kintu twibaza. None ariko urabona ko ashaka arabyemeye kubera nyine wa mugani cya gitutu cya Amerika, kuko twibaze Rabi niba avuga ngo ntago nzakura hano FDLR igihe M23 itarare ku duce yafashe, nese FDLR irahurira he na M23? Mbega ndakwereke egi cyatumye M23 ifata utwo duce, reka tube turekaga no kuvuga ngo utwo duce ivyo bice kuko ni binini urumva wa mugano ku ruti kuvuga nk'ano duce n'utuntu twukwicaramwo yego n'agasantimetero habe n'intete ni hanini cyane. Icyatumye M23 ifata aho hantu nukoreye rema hari presence ya FDLR yatumye hahunga abakongomani barenga ibihumbi amagana bakarenga bakaba bicaye mu makambi. Ubwo rero Kiseke ndavuze ngo ntazokura FDLR ngo tanke M23 itararekura ubwo buce, ni nk'aba bavuze ngo sinkeneye kuganira na M23 nibandanye urugamba. Yego, kuko ha ruhande y'uko Rwanda rudakura mezire defensive kubera umwansi akihari na M23 wa mwansi u Rwanda gwirukana canke rurondera na M23 iri mu vyatumye ifata, ni kimwe muri byinshi vyatumye M23 ifata ibigwanisho. Ubwo rero uvuze ngo FDLR sinzikuraho niryo jambo rya nyuma rifunyika ibiganiro, ni nkaho uvuze uti nta biganiro nkeneye, kiroroshe cyane. Uvuze uti FDLR ntizivaho batarakura mezire defensive. Izo mezire defensive zaje kubera iki? Ntizaje kubera FDLR. M23 yafashe ivyo bice kubera iki? Ntiyafashe ivyo bice kubera FDLR zazukirana na wazarenda za Nyatura nande zikarenza imitekano imbiba abanyagihugu bakaja kwicara mu makambi y'impunzi. None ko ariyo root cause ya mbere yatumye M23 ifata ibigwanisho, hanyuma biheraho uvuga ngo FDLR ngo zirahaguma ngo mwebwe muve mu bice mwafashe zihasubire. Rero urumva icyo bagwaniye kiyo kibaye nire nibaza nawe nyene yagiforomiye nabe nimba yagiforomiye uko. Ariko wibuke ko ubushize tuganira Rabi umunsi yarasiniye amasezerano bahari ku ruhande rwa Amerika, ku ruhande rwa Kongo n'u Rwanda. Urabyibuka ko inzitizi ya mbere kuri side ya leta ya Kinshasa byari ugutekereza uti ese nibize FDLR ziraha, bikaba bivuga ko dushobora kuzafatanya kuzihiga, ko bishobora guha opportunité icyo twakita iki igisirikare cy'u Rwanda aricyo RDF, aricyo kintu benshi bagarutseho bati Tsiseke dashobora kuba yarikanze ati umunsi RDF biramutse byemewe muri aya masezerano ikaza kugira iki kurondera FDLR, ati ibyo byaba bigeze iki bisa naho biri kurangira. Kandi benshi bakavuga bati finally nibibona ko iz FDLR zikomeje kuba ikibazo Tshisekedi aziryamyeho, ati birashoboka ko na Amerika yavuga iti wa mugari kujyo bidagomeza kuzurungutana RDF nije guhiga FDLR muri Kongo. Wo bibona gute? Icyambere jewe nibaza ko ikosa ryabaye. Yego, niryo kosa ririko riraba mu Burundi.
ahantu ndaza kuba ampere igure urazi ko nkunda kubikubwira iyo hari akantu kari tereze imporo tagomba kuvuga yego ikosa ryabaye muri Kongo ari ryo kosa ririko riraba mu Burundi nukureka FDLR igashinga imizi ikagera no muri presidence ku buryo kuyirandura ari bibazo bikomeye bidakozwe ku bushake bwa leta ya Kinshasa. RDF bashobora kuyiha kaze ikaza muri Kongo ushize arabivuze ikaza emwe ikiva yanga bakagomba no muri presidence bakayireka mugabo bishobora kutarangiza FDLR kubera FDLR zamaze kwinjira no mu maraso y'abanyekongo mu maraso gute barasukiranye baravyaranye barashakanye mu myaka 30 umuntu yavutsa zafise umwuzukuru abo bantu none uzobushobora kuba ariko abo ngabo nubwo bashakanye none se abo ngabo bari guhungabanya umutekano muri Kongo none muri za nyatura na zande niho huzuye ibisukirane by'aba FDLR n'abakongomani nyatura semusi za bo kwa bakabido nabande niyo buzuye muri presidence ubu barahejeje kuronka ubwene gihugu bwa Kongo n'abakongomani kandi bahejeje kuronka ubwene gihugu bw'abakongomani agatima ntikareka kurebagana bashaka gutera u Rwanda ni naco kibazo yaba bari barose ubwene gihugu bagaca batekereza bakaba abakongomani hari sawa none ivyo bintu RDF idapimye ADN urabona yuko izo bisepara gute ari naco gituma ingingo nziza jewe nabona kubera ibintu c'est déjà trop tard nuko AFCM 23 yo yarabakongomani birukanywe ku gataka ko mu buseruko bwa Kongo barazi tere n'umukongomani tere iretisi de la famille FDLR bari bakwiye kuyiha kaze mu buseruko bwa Kongo bakayireka yo nyene ikahakontorora ya myaka runaka pourquoi pas ubuziraherezo si wabo bagahita bavuga ati mu batwirukanye muhira uyu yarimwo n'umu FDLR n'uyu n'umu FDLR uyu n'umuhungu wa naka ko musaba ikoroha mugabo kuzana kijya bita ngo la restauration de l'autorité de l'État RSD Congo bakavuga ngo no gukura ingabo za M23 mu bice zafashe ivyo bintu bizotuma FDLR isubira kugaruka nka kumwe haba operation conjointe hagati ya RDF na FRDC imwe zibiri zitatu bikarangira FDLR itarandutse kandi abantu ndazi nibampinyuze nimba hatamaze kuba operation conjointe zirenga nka zitatu yego ariko vyaragize ne vyaranse ubu rero hari hageze aho baha ka donc opportunité abavuke bo mu buseruko bwa Kongo bati mwebwe rero mwahavutse muhazi muze mwirukane umunyarwanda wese ahaba kuko niwe yari yarakwirukanye yego kuko wewe barazinanye mu Burundi rero nakubwiye ngo mu Burundi niyo bigiye kuba FDLR turiko turaha karibu urabona ko nubu banakubwira ko mu kibira haraye hashitseyo amajana 600 FDLR barakubwira ko Kayumba Nyamwasa ariwe yaje gufata ntuzeye releve ya commande yo gukomanda dongo iyi coalition ya FDLR na za P5 kugira ngo bashobore kuraba ingene dongo no gufatanya na leta ya Gitega na leta ya Kinshasa byensiri kuko inzira basigaye yo gucamwo niyo bahanamwo urubibi bace baza bongere bagire bimwe bagira mu buseruko bwa Kongo basukirane abakobwa b'abarundi barongogwe na FDLR abakobwa ba FDLR barongogwe n'abarundi kuko burya abanyafrika turi bamwe identité de distingue kuwe yari umunyarwanda kuwe yari umurundi kuwe yari umuki kandi none naho mu distinga mariage n'ibintu binasanzwe tuje ngaho turire dukoma maruru basukirane abana bakure baje ku mashuri inyuma y'imyaka runaka twisange natwe tumeze nka kujya ko mu buseruko bwa Kongo FDLR zarasukiranye n'abarundi ibi bintu nimba babona ko mu buseruko bwa Kongo vyabigicuya yego abantu kubisepara kuko ikibi cha FDLR ndakikubwiye abana bose bakuze babigisha yuko ari ngombwa yuko ari kwisubiza u Rwanda nico kibazo yego rero iyo aba bavuga bati ko twagiye muri Kongo reka twigisha abana ko ari abakongomani hanyuma birangire
babigisha yuko ari abanyarwanda babwirizwa gutaha mu gihugu cyabo kandi bagataha n'umuheto. Nicyo kibazo rero. Ibi bintu mu buseruko bwa Kongo nimba bashaka amahoro arambye nibahe AFC yo irabazi ivuga iti mutahi wanyu mu Rwanda twarabonye basubizayo 2,500 igihe hafatwa Goma. Inyuma yuko Goma ifashwe Plito hari yepfo muri Side hariyo FDLR hari ico twita CNRD ubwiyunge. Yego namye mbona Colonel Sabimana bivuga ariko agirisha ikoranira abanyagihugu aho bita Kamanda arababwira ati ngaha hahora CNRD mubabwire bataha inzira ziruguruye bataha iwabo. Urumva arabazi n'abavuke baho barahazi. Vyumvikana ko AFC iri capable de distinguer abakwiye gutaha n'abakwiye gusigara. Yego Mu Burundi naho twari dukwiye kubizibira hakiri bikiri bishasha. Nimba turindiye yuko bizoba gatogo nk'aka kari mu buseruko bwa Kongo bizodutwara imyaka irenga iyo bitwaye Kongo. Urabona ko n'ubu Kongo ikibazo kitarahera. Yego ya nuko. Hanyuma se ukabona kugeza kuri iyi saha bishoboka yuko FDLR wa mugani niba dukunda kubivuga muri Sisekedi indani harimo aba bantu bamurinda. Urabona wa mugani kubiziba hari icyo twita kwijishura akabarekura akavuga ati ubwo mu bajere banje barimo reka noneho bose mbakuremo kandi we arabizi aranabazi ariko ashobora kuba atagira iki atabavuga akaba kibatse imbaraye uyu munsi. Ariko nanone bakakubwira ko uko byagenda kose niba u Rwanda ruvuga ko ruza kurobwiriza ariko FDL zarangiye bishoboke ko amasezerano ashobora kuzaba baringa ariko nanone akaba yanabaho ku ruhande rw'agakano ka Amerika. Nubundi vyo turiko turabona nayo basinye yose bisa nkaho bayasinye kuri entere za Amerika ku nyungu za Amerika. Ubu ni nkaho batari bwashike ku masezerano yo kumvikana. Kandi burya igihe cyose uzoba uri kurumvikanisha abantu ukabashiraho igitutu bo batarumva ko bakwiye kumvikana. Yego Bizorangira abo bantu utabumvikanishije. Ushobora kubasinyisha, ushobora kubashingira karimbi bugacumwe yakaranduye. Yego Kabasepara. Ni navyo biriko biraba. Ari naho namba mpera mvuga abantu bashobora kunyita umuntu akunda intambara ngo bari bakwiye kubanza bakareka hagati ya Kinshasa na AFC hakagira umuntu yumva yuko aruhijwe n'iyi ntambara. Gutyo rero ibiganiro bikabona kuba. Ariko ngahindukira nkavuga ngo M23 yo yagwana ivuga ko ikeneye ibiganiro ko ababo bataha ko abafunzwe bafungurwa muga Kinshasa ikica amatwi. Yego Byumvikana ko hari hakwiye ni force quelconque izindi nguvu kuri AFC kugira ngo yumvishe Kinshasa yuko ikwiye kwitaba ibiganiro. Kuyumvisha se kindi nukuyaka Nord Kivu par force by force ukayaka Sud Kivu by force uga provoka n'izindi ntara ko nazo zirondera kwigenga. Kinshasa ikabona yuko amazi atakiri yayandi yahita igenda mu biganiro. Muga mukiri muri ibi vyanje umunjumu vya guterana amajambo. Ibi biganiro bashobora kuzobisinya yego muga bikarangira bibaye nk'ibindi byose vyasinywe vyantuze vya Ethiopia vyahe vya Nairobi none ubona vyazanye iki n'ibindi bishobora kugenda uko rero niba tabiraba neza. Yego hanyuma se nkibaza kugeza kuri iyi saha niba tubona ko ibi biganiro birecyarimo kuri side yanjye ariko Bernard B ngiye ndabona ibiganiro bya Doha bikiri kure pe. Kubera iki niba uyu munsi Minister Nduhungire havuga ati ubwirinzi bugomba kugumaho sibyo se cyane gose ku masezerano ushize twanabibagejejeho bakaba bavuga ko ubwirinzi bugomba kuvaho ndetse ariko FDLR ikagira iki ikabanza kuvaho. Urumva both side sibyo hari ikibazo bamwe bati FDLR twazikuraho ibice tutabisubiza kandi barguza ibintu bya M23 n'u Rwanda bimwe byabo nyine ariko nanone abandi bati sibyo se natwe ubwirinzi ntitugomba kuko kandi ibyo bintu twibuke yuko Rabi muri aya masezerano sibyo ya Doha sibyo ku ruhande rwa M23 hari ibyo rwagaragaje n'uruhande rwa Kongo ibyo rugaragaza ariko tujye ku ya Washington sibyo kuko na amasezerano biratandukanye mbona hari n'abantu babyitiranye. Oya nibisa mbona hari n'abantu babyitiranya bati u Rwanda rwagiye Doha ntago u Rwanda ruri Doha si Washington. Urabona ko na amasezerano asa naho
nubwo umuhuza yicaye hagati y'aba bantu bose niko nge mbibona kuri side yanjye ariko bisa naho ibintu bitarafata umurongo kuko impande zose zirekerekana navuga inzitizi bati twebwe ntitwakora ibi abandi natwe ntitwakora ibi. Erega wibuke ko mu masezerano ya Washington bavuze ko azoja mu ngira ari uko M23 isinyiraniye amasezerano na Kinshasa. Amasezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na Congo azoja mu ngira ari uko hasinywa amasezerano yo guhagarika intambara ya M23 AFC na leta ya Kinshasa. Yego. Ani naco gituma atagiye mu ngiro kuko arindiye yuko haba amasezerano ya Kinshasa na ntuze na AFC. Aho turiko turajana. Vyumvikana ko nimba hafeyirinze ibiganiro vya Doha. Washington ntakizowe kimaze. Yego. Vyumvikana ko nimba AFC naniwe kumvikana na ntuze na Kinshasa. Kigali na Kinshasa ntibazoba bumvikanye. Yego. Kuko birafatanye. Kandi ugiye kubiraba nta kuntu ushobora gushira mu ngira amasezerano ya Kigali na ntuze na Kinshasa. M23 iri hajya atakintu na kimwe biraja mu ngiro. Yego. Kiraja mu ngiro. Byumvikana rero ngo igihetse vyose n'amasezerano ya M23 AFC na ntuze na Kinshasa. Kandi koko nibo bari mu migwano rego Rwanda ntiruri mu migwano na Kinshasa. Yego. Byagomba ahubwo iyo baba bandi ni bimwe nariko ndakubwira ngo ibi biganiro n'amareshanya n'ibintu vyo guhendana. Iyo baba bandi baba bahereye ku biganiro vya M23 na Kinshasa. Hanyuma bagahereza ku biganiro vya Kinshasa na Kigali. Yego. Aho byari koroha. Mugabo utaye abantu bari mu ntambara bariko baragwana. Ugiye kumvikanisha abantu bari guterana amajambo gusa. Yego. Ivyo bintu we wumva ni ikibazo. Vite dosaza. Naho rero gugariye. Usivye ko M23 jewe namvuga ngo n'abapasteri. Niko ndakuvuga ngo n'abapasteri. N'ubu baraye barekuye abasirikare bari bafashwe b'abarundi. Iyo nkuru sinzi ko yize. None se sinzi nabo ko babuze ivyo babagaburira sinzi n'ivyo ari byo. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na GASARO kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki. Wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagakarizi@gmail.com. Wana basanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. GASARO. Buy and ship your dream cars.